tuzarara mw'isi buce twageze mw'ijuru abamarayika bazabazanya bati mbese aba bantu ni bande n'abatabarutse bavuye mu miruho abo nacunguye nk'abatoranya kera hari umunsi tuzarara mw'isi buce twageze mw'ijuru abamarayika bazabazanya bati mbese aba bantu ni bande n'abatabarutse bavuye mu miruho abo nacunguye n'abatoranya kera haleluya 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 ni yeza haleluya haleluya haleluya. wari umuvyeyi udukundana twe tukamukunda iyaba ari bikunda twari kugumana ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi muvyeyi wacu mwiza niwitahire wari umuvyeyi udukundana twe tukamukunda iyaba ari bikunda twari kugumana ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi muvyeyi wacu mwiza niwitahire niwigire wari ntwari mu muryango wari intore mu babanyi n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru niwigire wari intwari mu muryango wari intore mu babanyi n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza waraduciriye ingero kugira tubeho ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi ntituzibagire ibyiza wadukoreye watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza waraduciriye ingero kugira tubeho ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi ntituzibagire ibyiza wadukoreye niwigire wari intwari mu muryango wari intore mu babanyi n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru niwigire
cyubahiro niwe rugira byose Yesaya yeretswe ibyiza kera yabonye uhoraho Imana ari mu rusengero aturuwera umwami nyir'ingabo isi yose yuzuye abaserafi n'abakerubi bose bari bamukikije abonye umwasemerera abwira mugenzi we aturuwera umwami nyir'ingabo isi yose yuzuye icyubahiro cyawe umwami nyir'ingabo
tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kubabara tuzashira agahinda rwose aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi data tuzamusingiriza ubwo buntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi n'imigisha byatwungukira aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu isi ntizabaho ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano dukora kubw'uyu mwene data duherekeje ubwa nyuma hanyuma tubasabe mutekane kugira ngo mwumve ibiriko biravugwa reka dusabe mwarimu hano ashima Imana asengere ibi bikorwa byose bigomba bikoreka Mana yacu uri mu ijuru Mana ugira neza mwungere mwiza udukunda kandi utubabara turi hano hantu kubw'uyu mwene data atwitangiye atuvuyemwo none rero turakweretse imihango n'ibikorwa byose bigiye kubandaniriza hano hantu kuri uyu musozi turahaye kaze ubutatu buri Imana imwe buhagararire bino bikorwa turateramuja impwemu bibisigo n'abadayimoni n'ibifatwe mbiri mu izina rya Yesu Kristo maze ububasha bw'Imana bwongere bube kuri uyu musozi hanyuma turasengeye ibi bikorwa bigiye kubandanya bihagararirwe n'Imana maze mpwemu w'Imana bishigikire hanyuma urutonde rwose ruvuye ku Mana urakoze kugiye kubana natwe muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niho tubisavye amen ndanye twumva amajambo y'Imana ariko twagomba dusabe kugira ngo bururukizemo iyi sanduku hanyuma tubandanye n'ibindi
ni uzadufasha mu bitugerageza isi ntizabaho ijuru rikabaho uwizera azabona maze twumvirize ijambo ry'Imana kuko ibi bibaye ibi byabaye nibigenda bishika ku bantu bose. Bwana sifiwe. Iyo tubonye twitangiye arenganye tumenye ko ivyo bisaba biheze kuko inyuma yaho y'abantu batashe bagatahira mu mwami hari ubugingo butazoshira. Bwana sifiwe. Amen. Inyuma y'urupfu hari ubugingo butazoshira ku bantu bazoba batashe batahiye mu mwami, ku bantu bazoba bapfuye bakitaba Imana yo mwijuru barakoze neza. Bwana sifiwe. Amen. Iyo dusomye mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana ibye ca 14 uhereye ku murongo w'13 reka dusome twumve uko hatubwira. Uwo Yohana yari umwe mu bantu bagendanye na Yesu abona ibikorwa byiza Yesu yagenda akora. Hanyuma uwo Yohana kubw'igikorwa cyiza c'Imana arahava arahishurirwa ya majambo arayabwirwa atumwe avuye kuri Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Amen. Uwo Yohana rero araho hantu mu kizinga ca Patimo abwirwa ya majambo hariya mu vyahishuriwe Yohana igice 14 uhereye ku murongo w'13 baravuga ngo numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira ritandika utuhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami kandi mpwemu aravuga tegome ngo baruhuke ubutame bwabo kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye. Bwana asifiwe. Amen. Uyu yari Yohana ahishurirwa ya majambo arayabwirwa n'umwami Yesu Kristo ubwiwe. Amaze kumubwira ya majambo acaramubwira ati hahirwa abapfa bapfira mu mwami kugira ngo baruhuke ubutame bwabo kuko ibikorwa bakoze bijana nabo bikabaherekeza. Bwana asifiwe. Iyo abantu bakoze neza ibikorwa byabo birabaherekeza kuko nivyo bitsiwe bazokwambara mu bwami bwo mwijuru. Bwana asifiwe. Yohana rero aravuga ya majambo. Iyo tubonye bene data batuvuyemwo nagomba mumenye ko inyuma yaho inyuma y'urupfu hari ubugingo butazoshira. Bwana asifiwe. Nagomba ngusabe muntu w'Imana uri hano uyu munsi ukore neza ntugire ngo iyo umuntu apfuye biraheze. Oya haba namba. Iyo umuntu apfuye yarakoze neza imbere hari ubugingo butazoshira. Ariko iyo umuntu apfuye yarakoze nabi inyuma hariho umuriro w'ibihe bitazoshira aho abantu bazokwama bababazwa bakoze nabi bari mu muriro atakibahoza atakibafasha aramagorwa gusa. Ariko abakoze neza iyo bapfuye ibikorwa byiza bakoze ngo birabaherekeza. Bwana asifiwe. Rero nagomba umenye aya majambo muntu w'Imana ubitahure. Reka twongere ko amajambo matoyi hajya mu vyahishuriwe Yohana aha nyene niho tugomba turabe aya majambo y'Imana. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 20 uhereye ku murongo w'11. Uwo Yohana ahishurirwa ivy'igihe c'iherezo arabibwirwa haravuga ngo uwo Yohana yabwiwe ngo ukuzuka kw'abantu bose bono guca amateka y'iherezo. Yohana arerekwa ko hazoba ukuzuka ku bantu bazoba barapfuye kandi nyuma yaho arerekwa ko hazobaho guca amateka y'ibihe bitazoshira umuntu wese agashikirwa urubanza rukwiranye n'ico yakoze. Bwana asifiwe. Uri umuhigwe wo ucumva ya majambo y'Imana, uri umuhigwe ukiri mu mubiri mpwema akakwereka akakwibira akabanga. Rero uyu n'umunsi mwiza uko ukora neza ugaheza ugahinduka kugira ngo muri babandi bazoba muri cagiye cyo guca amateka nawe uzugirira ubuntu. Bwana asifiwe. Amen. Reka nsome hajya 11 ngo mbona intebe nini ya yera mbona n'ivyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo aho vyahora ntiyaba hakiboneka. Mbona bapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa kandi ikindi gitabo kirazingururwa nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri co, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri ivyo. Bacigwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu batererwa muri ca kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe mu gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Umwami adufashe. Amen. Amen. Naya majambo y'Imana n'amajambo yanditswe mu Kirundi. Nimba hatarimo umuntu w'umunyamahanga ashobora kumva aya majambo y'Imana kandi akamufasha.
rero hano uyohana arerekwa yuko abantu bose azobaha igihe kizuka, abapfuye bakazuka, abaduherekeza hazogera igihe bazuke, abakoze neza bazukira ubugingo butazoshira, ariko abakoze nabi ngo bazukira ibimaremare n'ibiteterwa bitazoshira. Rero ni umunsi mwiza wo umuntu ahindura agaca urubanza akiriho agihumeka, hanyuma ukiga gukora neza. Hano turabona iyo twitegereje urupfu ruradutera ubwoba, ariko ngo nago nyene hazogera igihe Imana imaze kuvyagira ku ntebe y'imanza, Yesu amaze kuvyagira kuri ya ntebe y'imanza, urupfu ngo azoca agaruka nabo yatwaye bose ati ngabo natwaye, ntacazobacire imbere y'Imana. Ico gihe n'ikiyaga iyo abacu barazimirira mu biyaga bakagenda, ico gihe ibiyaga ngo bizogarukana abo vyatwaye bati ngababona ari nabatwaye. Hanyuma ivyo biheze ngo rupfu na kuzimu bace baciga urubanza batererwe mu kiyaga caka umuriro, ngo nico rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ico gitabo c'ubugingo ngo acaciga urubanza nawe nyene ajana na rupfu na kuzimu batererwa mu kiyaga caka umuriro. Ariko abakoze neza babandi bapfa bafiriye mu mwami bazozukira ubugingo butazoshira, nibo bazokwicarana n'umwami, nibo bazogendana n'umwami iyo bitazoshira. N'aya majambo y'Imana abayumvise tukayiruranisha, muyagendere, muyazirukane, muyumvire uti none jewe bimeze gute mu bugingo bwanje. Kora neza uburyo bukiriho, iyo ukoze neza ibyo wakoze biribukwa. N'aya majambo abayumvise mwese umwami abampezagirire, amen. Reka nje nsaba umukozi w'Imana nawe ashike hano asenga Imana. Turagushima Mana, turagukengurukiye ivyiza wamukora. Mwami turavuga tuni ushimwe kuko ivyawe nta numwe ashobora kuguhaririza. Ibisigaye wakoze nk'uko ubugombe bwawe buri. Aya majambo yawe twumvitiye hano nagira ikibanza mu bugingo bw'uyumvise wese, maze bishishikare kuzana imbizi mu muntu wese, aze akubone akora ivyiza kiri mu mubiri agihumeka. Urakoze kuba ari we wese umuha gutahura no kumuyumvira kubw'aya majambo, dusenze twizeye ni mu izina ryawe ryera, amen. Yesu ashimwe. Hanyuma muri uyu mwanya tugomba dushire ivu kuri uyu nyakwigendera, ariko kubera dukoresha amashugwe twagomba dusabe umuryango, haratangura abakozi b'Imana, hanyuma umuryango turakoresha amashugwe nta vu tuza gushirako. Hanyuma hahaye hararirimba korale ururirimbo rumwe, turabahaye kazi. Barumuvyeyi udukunda natwe tukagukunda, iyabari bikunda twari kugumana, ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi, muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Barumuvyeyi udukunda natwe tukagukunda, iyabari bikunda twari kugumana, ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi, muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Niwigire wari ntwari mu muryango, wari ntore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Niwigire wari ntwari mu muryango, wari ntore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza, waraduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi,
wadukoreye watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza waraduciriye ingero kugira tubeho ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi ntituzibagira ibyiza wadukoreye kandi ugiye tukigushaka twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango ariko Imana nayo ikora uko igomba niyibona ibikwiye n'ibibereye raburagiye kandi ugiye tukigushaka twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango ariko Imana nayo ikora uko igomba niyibona ibikwiye n'ibibereye niwigire wari ntwari mu muryango wari intore mu babanyi n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru niwigire wari ntwari mu muryango wari intore mu babanyi n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu yugerayo watumye Yesu aza mw'isi yacu kwindusha tuhure acakirana cy'inzererezi watumye satira kandi ukwikunda umwana wayo jeni kwikunda ndakwiriye nari umugome nukwima Yesu wambambiwe umusaraba umoya chungu
turibaza ko atayandi mashurwe ariho abayazanye nibayashire ko atayo turabandanya n'ibikurikira mubona nibibakange turindiriye Mesiya kandi azoza turindiriye mubona nibibakange turindiriye Mesiya kandi azoza. nimugeze aha abaririmbyi murakoze cyane abaririmbyi murakoze Imana ibahezagire hanyuma ubu naho tugomba twumve ubuzima bw'umuhisi uyu muhisi nyakwigendera yitwa Habonimana Edisa ababyeyi biwe se yitwa Minani Piyo uwo nawe nyene yarabaye nyakwigendera hanyuma nyina wiwe aracariho yitwa Ntakarutimana Eva yavutse mu mwaka w'1986 avukira ku mutumba wa Kiderege muri komine Nyanzarake intara ya Makamba akazi yakora imisi yose yari umurimyi yabatijwe mu mwaka w'2000 hanyuma aca yubaka ugwiwe mu mwaka w'2003 mw'ishengero yarabaye umuririmbyi mu nkambi y'Induta hanyuma acahunguka mu mwaka w'2007 ashishikara ibikorwa by'Imana mw'ishengero rya Ezebu ryaha mu gifuruzi ryitwa Philadelphia ashitse hanyuma yari umwizigirwa mw'iryo shengero yitavye Imana aba muri Ninga kuri Kongasere kwigenekerezo rya 5 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2020 asize umugabo wiwe n'abana biwe 3 abahungu 3 Imana imwakire mu bwami bwayo amen amen. Hanyuma muri kano kanya tugomba twumve ijambo ry'umuryango kazi Bwana sifiwe sana amen. Twagira ngo tubashikirire ijambo ry'umuryango nk'uko mu mico y'ikirundi byama bigenda ku izina ry'umuryango w'umushinga ntahe Minani batazira Nkofera ndetse n'umuryango wiwe barakengurutse cyane babashimira ku buryo mwaje kudushigikira no kudufata mu mugongo kira noneho mwese murabizi iki gikorwa si cy'umuntu umwe kandi iki gikorwa ni hahandi tuvyita mu kirundi ngo risekuro ngurane uko uyu munsi n'uyu turamutse tubitse ngaha ejo ni jewe canke n'ubundi none rero ku izina ry'umuryango turabashimiye turabakengurukiye hanyuma ijambo rigira kabiri murazi neza kuko iyo urubanza nkuru rushitse rw'umuntu yitavye Imana haraba imigigwa none rero twagira ngo tubamenyeshe ko muri kano kanya tuce dusubira hariya dukuye uyu muhisi hanyuma ijambo nyamukuru rijanye n'imigigwa izogendera kurikirana duheze tuyibashikirize dusibe kubashimira tubakengurukira nitugira amahoro y'Imana Bwana sifiwe sana amen. Murakoze cyane hanyuma natwe ku ruhande rw'ishengero turashima cyane ingene yari umwizigirwa mu ishengero dushimira kandi abantu bose baje kumuherekeza rero tubasabe nk'uko mwumvise impanuro mu ijambo ry'Imana uwari we wese ashishikare gukora neza kugira ngo Imana ize arangize ubugingo bwiwe Imana ikimwizigira kandi kimushima hanyuma ibisigaye tugomba dushima Imana hanyuma duce tuja ku rusago rwa nyakwigendera niho tuza kubandanya iyo yindi migigwa ndetse n'ijambo ingene bizobandanya niho tuza kuryumvira reka dusabe wa mukozi w'Imana mwarimu ashire mu maboko y'Imana kandi asengereye inturo abamarayika bayikikuze impande zose kazi Mana yacu uri mu ijuru Mana ugira neza mwungere mwiza turagushimira bwa mbere ko hagarariye bino bikorwa hanyuma ibisigaye hano hantu mwene data umubiri we uruhukiye turahakuragije wa Mana yo mu ijuru dusavye abamarayika bo mu ijuru bongere bakikize hano hantu impwemu mbi bisigo ntibigira ububasha hano abakinzi n'abarozi ntibagira ububasha kuri iyi nturo
baze basange hari imbeya zaka umuriro. Hanyuma ibisigaye tugushimiye ibikorwa byose bimaze gukorekera hano hantu. Turakwizigiye ko nibigiye kuzoba byose. Maze wongera utuzigame kandi utuzitirire. Wongera uzigame iri shengero ryose, wongera uzigame abantu bawe bose. Hanyuma mwami wanje bahe kuzirikana biyumvira imbere ibingene bizogenda. Urakoze kugiye kubana natwe muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu. Chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yake. Yesu amefungua Bwana ili niingie. Amefungua Mwokozi, sasa nimo ndani yake. Kwa rehema kama ndege awindayo, mara nyingi niliumwa, Yesu hakunifukuza. Yesu amefungua. Bwana Yesu amefungua. Hanyuma bakiri hariya haruguru twobasaba mukegera hino kugira ngo mubandanye mwumva ijambo nyamukuru n'ingene imigigwa y'ikirundi izokurikirana. Hanyuma kw'Imana ituzigamye, erega urashobora gutambura uvuye no muri dushe ukicako ugasanga watemvye. Rero kw'Imana ituzigamye mu rugendo tugize twadushitse hano amahoro, reka dusabe umukozi w'Imana ashike hano yongera ashimira Imana kugira tubandanye n'ibikurikira. Mana yacu uri mwijuru, Mana ugira neza, mwungere mwiza, ni wongere wakira amashimwe ukudukunda kandi utubabara. Turagushimiye ko abanye natwe mu rugendo twari twagenze. Turagushima ko watuzigamiye muri urwo rugendo kuba dutabarutse amahoro dushitse hano. Turagushimiye ibyabaye rero. Turakweretse n'ibindi bikorwa bigiye kubandanya muri uyu mwanya. Turaguhaye kaze ngo bihagararire. Turaguhaye kaze ngo wongere wiyerekane nk'Imana. Turongeye gutaramuza imigabo n'imigambi mibi yose y'abadayimoni. Nifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Maze ubugombe bw'Imana abari bwo bwiyerekana muri iki kibanza. Hagararira ibikorwa byose, hanyuma bibe nk'uko ugomba, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Twumve ijambo ry'umuryango. Rero abashobora kuba bahagaze mwihangane, abicaye abaronse ibibanza, hanyuma tugomba duhe kaze userukira umuryango abandanya dushikiriza ijambo nyamukuru. Ego murakoze cyane. Tugira amahoro ya Kristo yemwe. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngira ngo nkuko tubabwiye igihe turi ku nturo, umuryango wadutumye ijambo ugira uti mwese nshuti bagenzi baryango babanyi, akigoro mwagize n'umutima w'urukundo mwerekanye, umuryango washimye ubakengurukira cyane kuri uyo mutima. Kira noneho mwese uko mwagiye muvyumva ndetse mubikurikirana, uru rupfu rwabaye nk'inkuba y'ikubise. Uwo wese yumvise amakuru nta n'umwe atumvise agahinda. Aho ubona umuntu mwaramukanije ejo mwiriranywe,
hanyuma ndetse hagashika no mu mugoroba akagusezera ati ngo bitiya naka mugabo hashika mu yandi masaha ati naka kabaye yatashe urumva ko ari ikintu bitoroshe ariko kubera tuzi ko ari bwo buzima umuntu wese arihangana akamenya kuko ivyo bishitse canke bishika n'uwari muri biramushikira hanyuma umuntu agumya umutima kuko twese tuzi neza kuko ari bwo rugendo babanyi bavukanye inshuti nk'uko umuryango wabidutumye usubiye kubashimira ugira kabiri hanyuma ubamenyesha ibijanye n'imigigwa kuko vyama bigenda mu mico y'ikirundi uyu munsi turakaravye hanyuma ku munsi w'Imana azoba ari itariki 12 tuzoca ku mazi none rero tugasaba nshuti bagenzi ababanyi ko naho nyene mwoshika kugira ngo mudushigikire mudufate mu mugongo hanyuma ijambo rya kabiri mwese murabizi umuntu abuze agira amarira agira intuntu eka haraho bishika kubera bije ari giturumbuka ugasanga aciye hirya no hino kugira ngo arabe nicagurana none rero muri wa muco w'ikirundi ufise udutoro ufise n'ikiryazagu naco nyene kuko tuvyibukanya araheza agira akantu ashobora gutanga mwabonye ko dufise tubasha ngaha umuntu agire akoshobora kunganira nkuko mwavyumvise uyu muryango usize umuryango w'abana babiri na se wabo kandi wose kubera ibihe turimo bihambaye urya amagorwa ntasiga yanjye ntibyangoroheye kuko yagira ati none njahe ndenganahe kuko nanarengana ndazi ko nshobora kubwirwa nabi tinaharuko reka ndiriyeho undi hanyuma asigaye muheze mumufashe mukumbuza hanyuma mumufashe no kunyunganira mwese murabizi ibihe turimo nibe vy'ingwara ya corona imbibe hose zirugaye yari kure ntivyagukundira ashobora gushika ngaha ariko rero naho vyagenze uku kubera umuntu ari mu bantu ari mu mabyango murabona kuko namwe mwavyerekanye mugira muti reka tuze kumushigikira hanyuma ijambo rya gatatu niryo bibukije umuryango wose ugira uti turafise abenshi twabuze ngaha mu muryango hariho se w'ibibondo mukuru hariho nabandi bana hariho nabandi baryango nyene kandi ndetse n'uyu munsi turamutse dushinguye rero badutumye bagira bati tubamenyeshe ko itariki 19 z'ukwezi kwa12 hazokuganduka kuri imiryango yose twabuze tutanka urubanza niho ruzoba icarimwe kuri bose naho nyene duteka akamo nyene twatera ubwa mbere hazogira ikiringo kuko urabona hasigaje amezi ashika nk'atanu gutyo nk'atandatu mugabo n'atanu kuko tugeze mu kwezi kw'indwi rero hageze ico kiringo tuzoraba mu mwanya utaranashika tuheze tumenyeshe tubicishije muri bwa buryo bwabo bwo kwandika canke gutelefona none rero nshuti bagenzi mwese mwaje kudushigikira dusubiye kubashimira cyane tubakengurukira hanyuma murahava mumbaza muti none ko kenshi ijambo ryaho rivugwa umuntu ariko arasoma ivyo ntibibakangure kuko mwabonye ikibanza dufise ni gito twagize tutireka ijambo tubanze turivuge hanyuma mu kanya tuheze turaba akajumbu twaje dutekeye tuheze nako tugasabikanye none rero twagira dusabe ko abaje bavuye mu kiderege ndetse n'abandi bashitsi b'abapfasoni baje gutumbera hariya kwa ruriya rugo hanyuma abana nabo dusigane ngaha hanyuma dusabe abari mu buhinga bw'ivyuma babe barikazanura kugira ngo duheze twakire abashitsi mwese mwaje kudushigikira hanyuma ako kateguwe duze tugasabikanye rero nkasaba abo turi kumwe nabonye ko benshi bariko barondera n'utubahasha badutembereza abariko dusaba kugira ngo bagice bashaka gushikira
rero tukaba dusubiye kubashimira tukenguruka dushima bivuye ku mutima tugira tuti umutima wo gushikirana nuwerekana urukundo abantu bafise ubwa mbere umuntu agira umubabaro ukumva ibyabaye akumva umuntu bagendanye akumva umuntu yahora abona bahuriye ku mugezi akumva umuntu bahora bagenda bahuriye ku isoko agira ati jewe uyu munsi sinsibe reka ndaguherekeze none Imana ibahezagire cyane ibahezagire muri Yesu umwe wese yataye imirimo yiwe akava hirya no hino kugira ngo ashike ngaha kutwunganira no kudufata mu mugongo tukaba dusubiye gukengura tubashimira nitugira amahoro ya Kristo Bwana sifiwe sana. Amen. Arakoze ku majambo atubariye ndetse no kongera kuduhumuriza. Natwe ku ruhande rw'ishengero twagomba dufate kano kanya dushimira abantu bose na cyane cyane twongera gushimira abarongozi babaye hafi y'unyakwigendera dushimira ndetse n'ishengero ryose yakoreyemo yabayemo jewe nari ndaharongoye imyaka 9 uyu nyakwigendera uko ndamuzi yari umuntu kweri atekanye kuva ndahashika sinigeze numva ijambo ribi kuri we yari umuntu yihoreye nkuko mwari musanzwe mumuzi aha tuvyumvise twese nari ngize iminsi ngwaye ariko ntamubona ariko ndavyumvise ntivyigeze bimpumuriza mbere nagumye mbaza nongera mbaza ntamenya ko ari we nagiye kubimenya urumva mwari mu mugenzanje abimbariye niho naciye ntahura ko ari byo aha nukuri twabuze kandi ntawo hava yibaza ati mbega byagenze gute abari bari hafi bampaye intahe yiwe gatoyi ariko sinashimye kuyivugira hano ariko iconzi coco yatashe neza yatashe anezerewe rumva ko iby'Imana yakoze ntawo hava ahariza Imana hanyuma twagomba dusabe korale yarasanzwe arimwo korale yitwa Yerusalemu na korale y'abakenyezi nukuvuga iyi minsi nyene twumvise uyu munsi ni kuwa gatatu nukuvuga ku munsi wa kane ishengero ryose rizoba riri hano urumva bazoguma baremesha umuryango hariya ntituzosengerayo hanyuma ku munsi wa gatanu korale izoguma saa 10 ishika hano iza guteramisha korale Yerusalemu na korale y'abakenyezi bari hano bateramisha abasigwa basigaye ndetse n'umuryango wose cyo kimwe no kuwa gatandatu kuzogeza igihe kuwa Mungu nyene naho dufise amaterano hariya kububwiriza bazoshika kubandanya bafasha ibikorwa bobo tuzobasabira uruhusha kugira ngo bafashe mu bandi ibikorwa bya hano hanyuma tuzobivugana cyane ku munsi wa gatandatu ingene bizogenda naho nyene tuzosengera hano tuzoba turi hano tuzosengera hano hanyuma ku munsi wa Mungu naho nyene tuzobabwira ingene programa izobimeze hanyuma tukaba turangije tubashimira ukuntu mwaje kudushigikira hanyuma nkuko ubuserukira umuryango yabivuze duca tubandanya muri ivyo bikorwa ukuntu yabivuze hanyuma dutanga igitoro nkuko yabivuze ibisigaye Imana ibahezagire mwese amen. Urakoze Mana ushizwe hejuru y'ibiriho byose wakoze ingene wabanye natwe mu byabaye byose ibisigaye twongeye gusaba kugira ngo ushishikare kwirura uno muryango bamaze kukubwira yuko Lazaro yapfuye waravuze yuko asinziriye natwe turagomba kugira ivyizigiro yuko uyu mwene data asinziriye maze igihe cizuka tuzosubira kumubona natwe twizeye ibisigaye ushishikare uremesha umugenzi wiwe uremesha abana uremesha umuryango uremesha ishengero uremesha ababanyi na cyane cyane uduhe kubandanya twizera izina ryawe urakoze kuza kubana natwe muri byose ni mu izina ryawe gera tubisabye amen.
neza cyane twasezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye kuko data yakitweretse aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi tuzoririmbira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe nituzongera kubabara tuzoba dushize amarira aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacujobuye aheza aheza hejuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru 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 tuzohurirayo bagenzi